Reka rero subirenda bahekaze mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose tubashikiriza kuri no nomeresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwanywanyi tubana mu makuru n'ibiganiro bya misi yose twama tubashikiriza kuri no nomeresha ko yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imoresha ko yanyu rero mukunda cyane ya Isange TV ni imoresha ko imwe rukumbi ibashikiriza amakuru n'ibiganiro utosanga kuzindi mbonesha kure imwe rudende imashikiriza amakuru n'ibiganiro biba byakorewe amatohoza. Ndabaye kaze rero mu makuru yacu n'amakuru agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri ijo rero ryo kuri uyu wa gatatu ntwarane 2025 leta y'u Rwanda ikoze agasha ihaye isomo rikomeye leta y'u Burundi ndetse na Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo. Ujo musi Kabarebe ateguye operation iteye ubwoba yo guhangana na Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ni perezida yamye ashaka ko leta y'u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi ngo vyojya mu ntambara yagirije leta y'u Rwanda Kongo yabifatikanya n'imigwi itwaje ubugwanisho harimo na Aredi Tabara ngo mugungabanya umutekano wa leta y'u Burundi, kandi iyi ningingo leta y'u Rwanda yamaganye yivuye kure ndetse ikanazigura ko atayihuriye n'umugwi witwaje ubugwanisho wa Aredi Tabara hungabanya umutekano muri leta y'u Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu minsi yaheze bwo yagendera intara ya Kirundo, hari amakuru yahaye abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo abara ko atawundi mwansi u Burundi bufise atari leta y'u Rwanda. Ico gihe rero perezida w'u Burundi yashimikiye ku ngingo y'umutekano muke uri mu seruko bwa Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo, acavuga ko ngo abarundi batazokwemera gupfa nk'impene. Ico gihe rero n'umuvugizi wa leta y'u Burundi yaciye atuka leta y'u Rwanda ndetse avuga ibitutsi biteye ubwoba, aho yavuze ko ngo abanyarwanda ari ibinyorogoto ndetse ngo boba ari n'impene. Gusa leta y'u Rwanda nta kintu na kimwe yigeze isubiza kuri izi ngingo ndetse n'ibi bitutsi leta y'u Burundi yatukaga leta y'u Rwanda. Leta y'u Burundi yaciye itangura gupanga abasoda ku mipaka ihuza u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi. Gusa leta y'u Rwanda nta kintu na kimwe yigeze iravuga kuri ibi ngibi, yariturije. Nyuma yaho rero nibwo umuvugizi wa leta y'u Burundi yatanguye gusohora izi mvugo z'ibigwanko hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Gusa na mbere yuko ivyo byose biba, leta y'u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi umutekano wabyo wari waratosekaye. Urebye na cane umutekano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi watangiye gutosekara guhera muri 2015. Aha ni yuko Niyombare yarateye kudeta wari perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza, akaba ngo ubu ngubu yararyamiye ukuboko kw'abagabo. Nyuma yaho rero leta y'u Burundi yatangiye kwagiriza leta y'u Rwanda ko bayicumbakiye abansi b'u Burundi. Ivyo rero byatumye leta y'u Burundi itangira kwagiriza u Rwanda ko ngo goba ari umwansi w'u Burundi, na cane perezida Evariste Ndayishimiye agimara gushika ku butegetsi nyuma yuko asubiriye wari umutegetsi wa leta y'u Burundi Pierre Nkurunziza akimara kubyamirira ukuboko kw'abagabo. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye yugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa perezida Evariste Ndayishimiye batangiye kwidodomba, bavuga ko kuba afunze imipaka atari ingingo ibereye abanyagihugu b'u Burundi ndetse n'u Rwanda. Gusa kuri iyo ngingo naho nta kintu na kimwe u Rwanda rwigeze rubivuga ko. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye akimara kugara imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi yaciye atangura kubiba urwanko hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Nyuma yaho rero perezida w'u Burundi yaciye atangura gusubukura umubano na perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo kuri ubu ngubu, ndetse banafitse umubano ntangere. Ndetse kuri ubu ngubu perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aranohereza abasoda perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ngo bamufasha guhangana n'umugwi witwaje ubugwanisho wa M23. Perezida w'u Burundi rero Evariste Ndayishimiye ubwo yagiranaga umubano na leta n'abagarariye ibihugu byabo n'aba leta mu Burundi nyene inama bagiranye, yashikirije mu nama ko ngo ikimuteye impungenge ndetse n'ubwoba ntangere ari imigwano iri muri Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo, na cane acavuga ko ngo azokora ibishoboka byose agacungira umutekano hagati ya Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi. Yasigaye ko ngo atazokwemera ko abarundi bazokwemera gupfa nk'imene nk'uko ngo muri Repubulika iheranira intwaro rusange ya Kongo biriko birabagendera.
gusa abanyagihugu ba Repubulika y'u Burundi bagiriza perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ko yibashoye mu ntambara batazi insiguro yayo. Iyo ntambara nta yindi ni intambara iri kubera ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, kubera ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yoherejeyo abasoda b'u Burundi, na cane rero ubu ngubu abanyagihugu Burundi baradonda agatoki perezida Evariste Ndayishimiye ngo kuba abana b'igihugu cy'u Burundi bariko baragwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo batazi ico bariko barazira. Tunyarukire rero ku ruhande rwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo irongowe na perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nawe yagiriza u Rwanda ko ngo rwari rufatikanye n'ubutwaje urwanisho M23 mu guhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yamagana iyi ngingo yivuye inyuma, ndetse ikanasigura ko ataho ihuriye n'umugwi witwaje intwaro wa M23 uhungabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa ikindi leta y'u Rwanda nayo yagiriza Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Kandi uyu mugwi wa FDLR unavugwamo abasize bagize uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994. Si leta y'u Rwanda gusa yagiriza Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR, kuko ni impuguke na raporo yashizwe ahabona n'impuguke za ONU zagiriza Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo gufatikanya n'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR mu guhungabanya umutekano w'u Rwanda, ndetse no kuronsa intwaro, ibigwanisho, impuzu ndetse n'ibindi byose nkenerwa umugwi wa FDLR ukenera ku rugamba. Hari inkuru twaronkejwe n'amasoko yacu ndetse n'amatwi adusumira mu gihe caheze, ubwo M23 yasakiranyaga n'igisoda ca leta ya Kongo FARDC bari bahatikanyije n'umugwi wa FDLR ndetse na Wazalendo n'igisoda ca Repubulika y'u Burundi. Ico gihe rero amakuru twahawe n'amasoko yacu yatuberaga ko bamwe mu basoda ba FDLR bari bakomerekeye ku rugamba baciye batorwa n'indege ya kajugujugu y'igisoda ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ikibashikana i Bukavu, ndetse no mu bitaro bitandukanye bya gisoda ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugira ngo babandanye bavugwa. Ingingo y'umugwi witwaje urwanisho wa FDLR mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo yaravuzwe ko n'amakungu basaba Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo gusenya burundu uyu mugwi witwaje urwanisho wa FDLR. Gusa FDLR ndetse na Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo irongowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yavuye mu gacerere acavuga ko ngo nta mugwi wa FDLR urangwa muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Gusa abahinga mu bya politike ndetse n'abarabira hafi iby'urugamba rubera muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bavuga ko perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bivanye no kungene umugwi wa FDLR wamaze kubibugwanko ndetse n'amoko muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ari nayo ngingo nyamukuru Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yitwaza, ari nayo ngingo nyamukuru ituma ahakana ko FDLR irangwa mu buseruko muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, na cane ko bafatikanya guhangana n'umugwi witwaje urwanisho wa M23. Kuva rero Antoine Felix Tshisekedi yaranze ko bojya mu biganiro n'umugwi wa M23. M23 yatangaje ko itazokwigera yihanganira kuba abanyagihugu b'abakongomani na cane abo mu bwoko bw'abatutsi bavuga rw'ikinyarwanda bari mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo bagubandanya kurabuzwa ndetse no kubuzwa umutekano. Umuvugizi wa M23 mu bya politiki Laurent Kanyuka yavuye mu gacerere acavuga ko mu gihe perezida wa Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo atazokwemera kujya mu biganiro ndetse babahe uburenganzira abanyekongo boye kugirwa impunzi, umugwi wa M23 utazokwigera uhagarika intambara ndetse n'imigwano muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Atugarutse rero ku byo twari turimo turavuga muri aka kanya mw'iri joro, ibara riraguye, intambara karundura iratangujwe. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo ndetse n'u Burundi kuri ubu ngubu bagiye mu gacerere. Barundi rero namwe barundikazi muroge magabo kuko ibigiye kuba mw'iri joro ne akasamutwe. Reka rero mbashimire kandi mubandanye mwoga magabo n'amakuru mwacikirizwa rero nimboreshe ko yamukunda cyane ya Isange TV. Turaza gusubira mu makuru ya mu gatondo.